Ndifuriza umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu mwese turabifuriza kumererwa neza cyane. Turi ku mugoroba kuri wa kabiri genekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ikaze mu biganiro byacu muri uno mwanya. Tugiye kurabara hamwe rero byinshi ku byagaragaye mu ruzinduko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kugirira Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kongo nyine aho yagiranye ibiganiro na perezida w'icyo gihugu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aba bombi baraganiriye kuri bwinshi mu bigendanye n'umutekano wama utosikaranga mu karere k'iyaga bigari. Bararabiye hamwe rero ingene bashaka guhangana n'ibibazo bimwe na bimwe by'umutekano cyane dore yuko aba bategetsi bombi baba barahuriye mu bikorwa bigendanye no kurabira hamwe rero uburyo bukomeza gucungera umutekano ngaha hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hava muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Kugera uno mwanya rero ibikomeje kugenda biratangazwa nibigendanye no kurabira hamwe rero ingene ndetse n'uburyo ibigendanye ibigendanye n'ingwano bishobora kuba byohinduka cyane muri kino gihe nyine hamaze kugenda aratangazwa byinshi kubigendanye n'uburyo intambara yama iragenda. Ndagaruka kandi ku bindi bikomeje kugenda biriko biravugwa cyane mu bikorwa bigendanye n'amatora nga mu Burundi. Uyoboye umwe mu bayobozi bakomakomeye cyane mu hari M23 mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru yaje gushimangira yuko umugi wa Uvira bagiye kuwigarurira mu gihe cya vuba ahangaha. Aya ni amajambo yaje kugenda aratangazwa cyane n'uyu mutegetsi aremereye cyane nk'uko byoma bigaragara. Arasanzwe aravugira M23 kandi arungirije nyine umwe mu bavugizi ni Dr Oscar Barinda. Yahisheye ko bagiye gufata Uvira uko byogenda kose byonze bikunze nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byoma bitangazwa. Turagaruka kandi kubikomeje kugenda biraranga ibikorwa bimwe na bimwe rero by'imyamamazo nga mu Burundi, haba ku ruhande rw'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hari byinshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama arashikiriza muri kino gihe cy'imyamamazo mu matora yenda kuba mu kwezi gutanyene nk'uko byoma bigaragara, ariko kandi abandi ntibariko barabyumva baranegura ingendo y'umugambwe CNDD-FDD bakama rero bavuga yuko bakeneye impinduka muri politike y'u Burundi, kuko igihe cyose CNDD-FDD imaze ku butegetsi ataho yashikije abanyagihugu nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko byoma bikomeza kugenda biratangazwa. Mwongeye kwirirwa neza mwebwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe. Kaze kuri mwebwe mwese mwama muradukurikira, abari ngaha mu Burundi, abari mu karere k'iyaga bigari ndetse n'abandi bari mu makungu ya kure. Turifuriza kumererwa neza cyane. Ndagusaba cyane kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe kugira ngo ibintu bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese rero nyine turabira hamwe byinshi kubiriko biravugwa cange kubikomeje kugenda biratangazwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yaragiranye ibihe byiza rero na mugenzi we arongoye igihugu ca Kongo Perezida Félix Tshisekedi Tshilombo. Nkuko byoma bigaragara uyu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragiriye uruzinduko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku igenekerezo rya 25 uku kwezi nyine 2025. Araganira na mugenzi wiwe nyine nyuma y'itangazo rya Kabila rero nyine ryo kugaruka nga mu gihugu cya Kongo rero muri ino ndwi tumaze gusozera. Ibiro bya Perezida Evariste Ndayishimiye byarasobanuye ko uru ruzinduko rwerogamije kuganira kwishyirwa mu bikorwa rero nyine ry'amasezerano y'amahoro n'umutekano muri RDC yarasinywe mu nama yarabereye i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia ku kibuga c'indege cya Njiri. Perezida Evariste Ndayishimiye yarakiriwe n'umushikiranganje byo kwivuna abanzi wa Kongo yitwa Guy Kabombo nk'uko byoma bigaragara. Uru ruzinduko kandi rwarakomereje muri presidansi ya RDC aho Perezida Félix Tshisekedi yarakiriye Evariste Ndayishimiye n'urugwego rukomeye cyane nk'umwe rero mu nshuti ze za hafi muri ibi bihe bigendanye n'ingwano. Uyu mutegetsi arakiriye mugenzi we nyine w'abarundi nyine
mu gihe impande zombi zama zirafatikanya mu bikorwa bigendanye no guhangana cane cane n'umwanzi muri kino gihe intambara ikomeje kugenda irafata indi ntera. Ni mu gihe kugeza no mwanya rero bamwe mu bakurikiranira hafi ibirebana n'umutekano nyine muri Kongo bavuga yuko Burundi bukomeje kugira ijambo riremere cane muri no ngwano, ndetse nyuma yuko abarundi bama baranoherejeyo abasoda benshi. Aba bakuru b'ibihugu kandi barasangiye ifunguro by'umwariko n'akarahuri ka divayi mbere yo kuganira ku ngingo zirimo rero nyine uburyo bwo kwigaranzura umuhari wa M23 ugose umujyi wa Uvira uri hafi y'umupaka Burundi mu marembo ya Bujumbura. Rero dore yuko harabarugwamo ibirometero bishika kuri 30 gusa, nkuko byoma bigaragara kilometero 30 nkuko byoma bigaragara. Baraganiriye kandi by'umwariko ku ivugururwa ry'amasezerano yo mu kwezi kwa Kanama 2023 yashingiweho nyine hoherezwa ingabo z'u Burundi mu migwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Uru rugamba rwararanzwe n'ibibazo uruhuri ku ngabo z'abarundi, aho bwarapfushije abasirikare benshi, abandi baca barakomereka, ndetse hari n'abafashwe mpiri na M23. Hari kandi abasirikare b'u Burundi baragize ubwoba baranga kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, baratsabwa muri yombi, barashinzwa kugira imyitwarire mibi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Perezida Variso Ndayishimiye na mugenzi wiwe Tshisekedi baraganiriye kandi ku myiteguro y'inama ya 12 izaba muri Uganda ku igenekerezo rya 28 Gicurasi 2025 igamije gushyira mu bikorwa rero nyine amasezerano y'amahoro n'umutekano muri RDC. ni mu gihe nyuma yo kwambugwa rero ubudahangagwa na Sena Joseph Kabila Kabange yamaze gushikanga mu mujyi wa Goma, aho amaze kugaruka kwe mu gihugu bihabwa igisobanuro gikomeye cyane muri no politike. Umuvugizi w'igisirikare ca M23 Colonel Wiringoma yaravuze ko Kabila nk'umusirikare witangiye rubanda yarageze muri uyu mujyi nyine mu maboko ya M23. Yaragize ati AFC yishimiye rero kuza no guha icyubahiro uwahoze ari umukuru w'igihugu akaba na senateri ubuzima bwe bwose, umusirikare witangiye rubanda Joseph Kabila Kabange mu bice byabohowe na M23. Perezida Kabila kandi arashinza uwamusimbuye gucamo ibice abanyagihugu, agategekesha icene wabo gukoresha abacanjero ndetse n'ibindi byakenesheje igihugu ca Kongo. Mu majambo yiwe kandi yaravuze byinshi birimo rero nyine kuba Kongo imaze kujya mu myenda myinshi cyane, aho rero nyine igihugu cyama kigeze habi cyane ugereranyije naho yagishyize, akaba yama agaragaza ndetse avuga yuko ibyo byose ari ibintu bikwiriye kuba byovanwaho byanze bikunze, avuga yuko ari bimwe mu bintu bituma abanyagihugu batabasha kuba baronka ubuzima bwiza, batabasha kuba bomera neza nkuko byoma bigaragara cange nkuko bikomeza kugenda biratangazwa. Hagati kandi ibindi bikomeje kugenda biravugwa n'uburyo rero no musi Joseph Kabila Kabange nyine yasuye ikigo cya gisirikare canga gitangirwamo imyemenyerezo ya M23 ni ikigo cya Rumangabo. Avuga yuko nyine arifuza kuraba ingene bamwe rero mu bariko barakurikirana impinduramatwara inyigisho z'impinduramatwara z'umuhari M23 urimwe n'ishami rya politike rya AFC baba bariko barafatwa canga se baba bariko barakirirwa. Amakuru tugeraho rero nuko yarakiriwe na Colonel Nanga nyine umwe yarahoze arongoye umugujejwe gutunganya amatora muri Kongo nyine, akaba ari we yaramwakiriye nkuko byoma bigaragara. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratera impungenge muri kino gihugu cane cane cya Kongo nyine, bakavuga yuko ari ibindi bibazo biremereye cyane bishobora kuzotuma ingwano ikomeza kunyuka muri Kongo. Ibi kandi bibaye mu gihe umuhari M23 umaze gutangaza andi makuru mashasha agendanye n'ibice bimwe na bimwe bagiye gufata. Ni ibice rero bishobora kuba byoberamo ingwano, n'ubwo ingabo z'abarundi zama ziriko ziravugwa muri no minsi ko ziriko ziritwara neza ku rubuga rw'imigwano, ariko kandi amakuru avuga yuko ubuyobozi bw'ihuriro rya AFC ribarizwa mu muhari M23 n'abatwirwaneho nyine bamaze gutangaza ko abagwanyi baryo bagiye rero gufata umujyi wa Uvira, by'umwariko wimuriwemo ibiro bikuriro by'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku rwego rwa leta ya Kongo.
Namakuru yashyizwe hanze n'umuvugizi wungirije wa AFC canke 23 mu byo politike Dr Oscar Balinda mu kiganiro yaragiranye n'umuhora wa YouTube witwa BMC Africa nkuko byuma bigaragara muri ico kiganiro. Kandi Dr Oscar Balinda yarabajijwe icyo rero bashobora gufasha abatuye umujyi wa Uvira n'abanyamurenge bo mu duce rero twa Rugezi mu cyo hagati rero Minembwe, Mikenke na Rurambo bakomeje rero nyine kugabwaho ibitero ku manywa nijoro. Yarasubije ati icyo no babwira abavandimwe bari hariya nyine mu misozi miremire ko nababwira yuko nyine ko inkono ihira igihe ariko umuriro urimwo nyine uracanwe pe rero nyine igihe ni gitoya. Yaratanze n'urugero avuga yuko nyine ubwo bari bakiri mu mashamba barabwiraga abanyagihugu ko rero mu mujyi wa Goma ko rero bazowufata ntibabyemere ariko nyine bageze aho barabyibonera. Aravuga yuko kandi n'abandi barakwiye kugira icyo cyizere ngo kuko rero nyine ari n'abantu basenga cyane. Agaragaza ko rero imisi yo gufata Uvira ibaze bityo abasaba gukomeza icyizere. Yanaboneyeho kandi kubwira abanyamurenge yuko akaga bahura nako bakazi kandi ko rero bifatanyije nabo nyine mu bibazo byose ari nayo mpamvu barasohoye itangazo nyine ribatabariza. Yarashimangiye ibingibi rero avuga yuko bazi neza ko imiryango mpuzamakungu ataciye bamarira. Aravuga yuko ibibazo bihari umutwe nyine abereye umuvugizi ugomba rero kubyikemurira wenyine kandi ko urimo urabikoraho. Aha hahise rero avuga ati abanyamurenge bamenye ko tugiye nyine kubatabara vuba na bwangu. Uyu muvugizi wa AFC kandi yaratangaje ibingibi rero mu gihe abatuye mu mujyi wa Uvira batakigira nyine amahirwe kubera abasirikare ba leta y'Kinshasa abo Burundi FDL ndetse n'abazarendo barabambura ubundi bagaca barabica. Barinda rero yatangaje kandi ko rero igihe bagezemo atari cyo rero kwingingira leta ya Kongo kurandura imizi y'ibibazo bitera intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ahamya ko rero bazobikemura Kisekedi yabishaka cyangwa atabishaka. Abagwanyi b'uyu muhari kandi wa M23 n'abatwigwaneho bibarizwa mu ihuriro rya AFC baragenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bw'iki gihugu mu gihe n'uruhande rwa leta narwo rero rukigenzura ibindi bice ariko bito nyine byo muri izo ntara nkuko byoma bigaragara. Ibi byose kandi bamwe mu banyagihugu baremeza ndetse bakagaragaza ko mu gihe M23 yobandanya irafata n'ibindi bice byoba akarusho byoca byirabaryohera cyane. Mu Burundi amatora ariko arategurwa haratewe amakenga kubwayo matora nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugera rero akaba ashimangira ndetse agaragaza ko aya matora akomeje kuzanamo imvururu ndetse n'intugunda mu gihe bamwe bama bagaragaza ndetse bakerekana yuko uko byogenda kose bama biyamiriza amabara akomeje kugenda aragaragara canke bikomeje kugenda biraboneka cyane cyane muri ano matora. Baranegura inyifato y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abanyagihugu benshi n'abanyepolitike bamenyesha ko bifuza ko CNDD-FDD yotanga imihoho kuko ataco imariye abanyagihugu mu gihe cyose imaze ku butegetsi. Turabwiye ko rero mu makuru yacu akurikira mukomeze kugira ibihe byiza.